Murakaza neza kuri My Family Niyonkuru TV. Kuri uyu munsi nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana iminota mike cane. Mfise ijambo ry'Imana uyu munsi canke teme ivuga ngo emerera Imana ikuyobore. Twemere kuyoborwa n'Imana. Nivyo turafise abarongozi kandi turabishimira, turafise perezida, turafise abashinga amateka, turafise abashikiranganji ba musitanteri ba buramatari, turafise n'aba chef de zone canke ba musitanteri canke aba de quartier, ariko nabo nyene dusabwa kububaha. Amen. Dusabwa kububaha, ariko uyu mugoroba nje kuvugana na wewe ngo emera uyoborwe n'Imana. Kubera iki? Iyo tutayobowe n'Imana, naba bayobozi ntibiborohera kutuyobora natwe, kandi nabo nyene ntivyoroshe ko batuyobora mu kuri canke mu mahoro n'umutekano mu gihe batemeye kuyoborwa n'Imana. Nyemera rero ndakubwire nti kuri uyu munsi emera uyoborwe n'Imana. Dusome ijambo ry'Imana, ariko imbere yuko nsoma ijambo ry'Imana reka mbanze ndagusabe ubanze ugende unshigikire mu gufyonda subscribe kuri telefone ziri mu Congereza, ariko kubo ziri mu Gifaransa baza gusanga handitseko s'abonner, hanyuma uca ukora nawe ukazogera kugira ngo dushizeko video izahore igushikira. Ino channel rero canke ino chaîne ya YouTube ducishaho amajambo y'Imana, tugacishaho inyigisho z'ingo n'imiryango rimwe na rimwe, uko Yesu agenda dushoboza, uko duhawe akanya na Yesu, nivyo duhacisha. Usivye ko hari n'ibindi bizoza birahaca vy'inyigisho zitandukanye, ariko rimwe na rimwe na cane cane ariko twisunze Bibiliya canke Bible, kuko nk'uko ndiko ndabivuga ku batanguranye natwe, iyi channel ihagarariwe n'ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Nehemiya, kiriya gice ca kabiri kuva ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 20. Abo twatanguranye barabizi ko namaze igihe ariyo majambo ndiko ndasoma, n'amajambo Imana n'amajambo Nehemiya yabwiye abo bari kumwe nabo, arababwira ngo ntimubona ayo twabonye kw'i Yerusalemu hahindutse umusaka. Arababwira ngo nimuze dushireko twubake kugira ngo twoye kuba agatwengo. Imana ishimwe. Rero nk'uko navuze ngo iyi channel twisunga ayo majambo canke niyo mushinga canke nigo rufatiro rw'ivyo tuzahora ducisha hano kuri iyi channel ya YouTube. Kubera iki? Ingo n'imiryango uyu munsi iyo tutisunze Uhoraho, tutemeye kuyoborwa n'Imana, biragoye ko twokubaka ingo nziza. Imana idufashe, ariko tugomba kugerageza tukubaka kugira ngo twoye kuja agatwengo. Uyu munsi abakizwa tugiye mu mibare, abo tubona nk'abakizwa turabona ko umengo ni benshi, ariko twitegeza tugasanga ivyamwa vy'abo canke vy'abakristo canke vy'abo bakizwa ntibiriko biragaragara, tukaza gusanga ahubwo atari vyo, abo tubonesha amaso nk'aho umengo n'abakristo atari. Ariko wewe ubibona canke uvyumva, ukwiye gushirako ukubaka kugira ngo umurimo w'Imana woye kujako umugayo. Nuko Yesu abahezagire. Nariko ndavuga ngo uyu munsi mfise teme ivuga ngo twemere kuyoborwa n'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca mbere c'umuhanuzi w'Imana Samweli, ni mu gice c'8. Ngiye gusoma mpereye ku murongo wa mbere, ndaza kugeza kuri uriya murongo w'9. Yesu nabahezagire. Hari umutwe w'ijambo uvuga ngo Abisirayeli basaba Uhoraho ngo abahe umwami. Haravuga ngo maze Samweli ageze mu zabukuru, abahungu biwe abagira abacamanza b'Abisirayeli. Kabiri,
ifura yiwe yitwa Yoweli, uw'ubuheta yitwa Abiya. Baba abacamanza b'i Berisheba. Yamara abo bahungu biwe ntibari n'ingeso nk'iziwe, ariko bakebereje gukurikira inyungu mbi, bakarya ingurire, bakagoreka imanza. Kuri kane havuga ngo, nuko abakuru b'Abisirayeli bose barakorana baja i Rama kwa Samweli, baramubarira batehe, raba urashaje kandi abahungu bawe ntibafise ingeso nk'izawe, none rero utwimikire umwami wo kuducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Ariko iryo jambo ribabaza Samweli ko bavuze ngo nabahe umwami wo kubacira imanza. Araheza asenga Uhoraho. Indwi haravuga ngo, Uhoraho abarira Samweli ati, niwemerera abo bantu ico bakwatse cyose, kuko atari wewe batse, ariko ni jewe, kuko atari wewe base, ariko ni jewe base, ngo simbe umwami wabo. Munane haravuga ngo, bakugiriye nk'uko bagirire. Munane haravuga ngo, bakugiriye nk'uko bangiriye muri vyose, uhereye umunsi nabaduganye mbakuye muri Egiputa ukageza n'ubu, kuko bantaye bagasaba izindi mana. None rero nupfe kubemerera, ari kubihanikirize cane, ubamenyeshe ingeso z'umwami azobaganza uko zizobamerera. Imana yacu nidutabare cane. Umwami azobaganza ingene azabamerera, azobayoboza igitugu. Ukomeje ugasoma ku murongo w'10 ukabandanya, ushobora kumva ibyo Samweli yabwiye aba bantu bari bahejeje kumusaba umwami. Ariko uyu mugoroba nje kubwira wewe muntu w'Imana dusangiye urugendo ruja mw'ijuru, ni vyiza ko twemera kuyoborwa n'Imana, kuko iyo tuyobowe n'Imana n'ibindi byose biragenda neza. Ariko iyo tutemeye haleluya, iyo tutemeye kuyoborwa n'Imana, ibintu biba nabi. Ariko nyemerera uyu mugoroba ndakubwire ngo twemere kuyoborwa n'Imana. Ab'Abisirayeli basavye umwami, ariko Imana irababara, ndetse na Samweli aza gusenga Imana kugira yibaze ko ivyo bariko barayisaba canke baramusaba Samweli yobikora. Imana iramubwira ngo bemerere babikore, kuko barase kunyemera, barase kwemera ko ari jewe ndabayobora. Si wewe base yewe Samweli, ni jewe base ko ndabayobora, ko ndababera umwami. Bagire nk'uko bagusavye rero, ariko ubihanikirize, ubabwire. Amen. Aya mategeko tubona muri iyi si, bene data, ntugire ngo ni vyaduka, nuko twase kwemera kuyoborwa n'Imana. Nico gituma aya mategeko y'isi uyu munsi ariko araturemera, tutorohewe na buhoro buhoro, ariko impamvu nuko twase kuyoborwa n'Imana. Ndakwinginge rero twemere tuyoborwe n'Imana mw'izina rya Yesu. Ndangiriza hano, ndaje mu gice ca kabiri ejo canke hirya y'ejo. Imana ibahezagire, mukomeze kugira ibihe vyiza. Amen.